Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Mama Nyishu arabagumbiriye, amahoro y'Uwiteka Imana abane natwe twese. Nizera ko muri mpore, ariko kandi nkunze no kubivuga, uko biba biri kose turashima Imana, kandi ubwo uba ukirimwo umwuka w'abazima haba hakiriho ivyiringiro. Rero ngarutse ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, twumve ico mpemu yaduteguriye uyu munsi, kandi icyo ndamukundira ateka neza cane, kandi ijambo ry'Imana nta na rimwe rizira ubusa. Rireka gufasha igugu, niko nobivuga, ariko haba hariho umutima rirondera. Rero uwo mutima ashobora kuba ari uwa Mama Nyishu, ashobora kuba ari uwawe uriko uranyumviriza, ashobora kuba ari n'umuntu uwo ari we wese anyumviriza uyu munsi, canke azonyumviriza ejo, canke azonyumviriza mu mwaka uza, canke azonyumviriza mu myaka myinshi iri imbere, ariko ndahamya ngo nta na rimwe rizira ubusa. Rero naje kugira ngo twumve igituma data yadutumiye, kubera ko aradutumira kandi abazi impamvu yadutumiye. Rero murazi ko duhora tuganira ku majambo y'Imana chaque mercredi. None umunsi rero niyo yanzanye. Turasoma muri Yohana 16:21 gushika kuri 22. Haravuga ngo umugore iyo aramutswe aja mu mubabaro kuko igihe cageze, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba acibukwa kugorwa kwiwe, kuko anejerejwe n'uko umuntu avutse mw'isi. Niko namwe muri mu mubabaro, ariko nzosubira kubabona, kandi imitima yanyu niko namwe muri mu mibabaro, ariko nzosubira kubabona, kandi imitima yanyu izonezerwa. Umunezero wanyu nta n'umwe azowubanyaga. Amen. 32 gushika kuri 33 hagaca havuga ngo igihe kigira kize, mbere kirashitse, aho muhava musabagira, umuntu wese aje mu vyiwe munte jenyene, ariko sindi jenyene, kuko data ari kumwe nanje. Ivyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mw'isi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Amen. Ngo narahariwe, naracunguwe, ndumwana w'Imana, ndumuraganwa na Kristo, none umuntu w'idegembya. Ngo duhumure, abafise Kristo duhumure, kubera yuko yaranesheje, yikoreye ivyaha vyanje. We nta caha yari yakoze. Hari umuntu twariko turaganira kare, nibuka ahantu Yesu yankuye, nibuka ahantu Yesu yasanze. Ndamubwira ngo iyo nibutse kw'ivyo Imana yabinkuyemwo impore, numva kandi kongera gukunda Imana. Iyo nibutse ko ibi byose biriko birangwanya, ibi byose biriko birambuza amahoro, ubundi nta point nini bifiseko, kubera ko Kristo yaranesheje ku bwacu. Ngo abakumenye Mana twarahiriwe, abakumenye Mana twarahiriwe, ngo abakumenye Mana twarahiriwe, abakumenye Mana twarahiriwe.
ngo ubu ngo turi mu mibabaro. Yagereranije n'igihe umuvyeyi afashwe, igihe umuvyeyi ari kubise, aravuga ngo arababara cane, ariko ngo iyo amaze kubona umwana ubwo nyene ngo aca yibagira uwo mubabaro. Aravuga ngo niko bigereranye namwe iki gihe muriko murababara, ariko ngo nzogenda kubabona, kandi ninongera kubabona ngo imitima yanyu izokuzura umunezero, kandi ngo uwo munezero nta kintu nta n'umuntu n'umwe azobanyaga uwo munezero. Nagomba wongere ugaruke nawe wiyumvire ku rukundo rwa Kristo, bitume urengera ivyo bibazo urimwo, bitume urengera ivyo bintu bikubabaje, bitume urengera ivyo bintu bitumye wijirirwa. Wumve yuko igihe nitwamara kuva hano, nitwamara kuva muri uyu mubiri, nitwamara gutera iyindi ntambwe, nitwamara kongera kubona Kristo, nitwamara kumuhobera, iyumvire ko uri umuraganwa nawe. Rero nitwamara kumubona, nitwamara kugerayo, umuririmbyi niwe yavuze ngo ningerayo nzomuhobera uwo mwami, nzomuhobera nkande naza nkovu. Nitwagerayo nivyo ubu turababaye, kandi narinje kubwira ngo umubabaro wacu ni uw'igihe gito, kubera ko niba uri umukristo, niba wizera ijambo ry'Imana, turafise ahandi hantu turiko turagenda, kandi aho hantu turiko turagenda ngo ni ubuzima bw'ibihe bidashira, ni la vie éternelle, ngo tuzobaho tunezerewe, tuzobaho atamarira, nta mpfuvyi aho hantu ihari, nta nzara, nta nyota, kandi ngo twese tuzoba dusa. Uko tuzosa ntikurahishurwa, ariko ngo twese tuzoba dusa. Nivyo iyi si ishobora kuba ituruhije, iyi si ishobora kuba iduteye ubwoba, iyi si ishobora kuba itumye uyibayeho wibaza, ariko nagira ndakubwire ngo ivyiyumviro vyawe bigumbire ibihe vyiza tuzogira, bigumbire ibihe vyiza tuzomara. Ivyiyumviro vyawe bikwege vya bihe vy'umunezero, vya bihe vy'agahimbare, vya bihe, kuko ngo ico gihe uzokumva uruhutse. Erega ngo azodukanda ibirenge vyaduze imisozi, erega nibwo azoduhoza amarira. Umva, aravuga ngo iyo umugore aramutswe, abamama bariko baranyumviriza murabizi, umumama ari kugise nibaza ngo nta kintu na kimwe comunezera muri uwo mwanya, nta kintu na kimwe wovuga ngo gihimbare umutima wiwe, ariko ya cri ya mbere y'umubebe ijya ayumvise, igise gihita gifudika ubwo nyene. Duhora dutwenga tukabazanya ngo ariko ubundi abamama bameze gute? Kubera ko abamama nibo bantu ba mbere atangura kubwira ngo ndakumbuye umubebe. Uzi impamvu? Kubera yuko kubona wa mwana bimwibagiza wa mubabaro w'ibise, bimwibagiza wa mubabaro wa cagihe. Natwe ngo niko bizomera nitwamara gushikira umwami wacu, nitwamara gushikira wa mukunzi wacu, wa wundi yadukoye igiciro kidasanzwe, wa wundi yadukoye amaraso atari ay'umwagazi w'intama. Ujya nitumushikira tuzibagira imibabaro twagiriye muri iyi si, tuzibagira umuruho wose twagiriye muri iyi si, kandi ico gihe tuzonezerwa, ico gihe tuzomererwa neza, ico gihe tuzibagira vya bindi vyose. Yarabandanije arabaganiriza, arababwira ngo henda babwire ngo igihe kiraje kandi kirihuse. Yariko aravuga ko agiye gupfa, bagiye kumufata bamutware. Aravuga ngo muzosabagira ngo munte jenyene, ngo ariko ngo nyamara ngo sindi jenyene. Ako kantu rero niko nagomba ngo duhagarareko. Ikindi kintu nje kukubwira cotuma wirengagiza uwo mubabaro urimwo, wirengagiza ivyo bintu bikuremereye, nuko utari wenyene. Ntabwo uri wenyene, ntabwo yaguhevye. Naho ubona bimeze gutyo, Kristo ntiyagutaye, Kristo ntari kure yawe, nukuri muri kumwe na Data. Wumve nyene ko ijuru ritaguhevye, wumve yuko mwijuru ukunzwe, kandi wumve ko mwijuru bagufitiye umwitwarariko, wumve ko mwijuru batazeye kukureka wenyene. Uko biri kose abana b'abantu boguheba, ngo nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye,
narivyo vyoshoboka jeho nzama nkwibuka. Birashoboka na nyoko yakuvyaye akakwibagira, ariko data wa twese uri mw'ijuru jane. Data wa twese uri mw'ijuru ari kumwe nawe. Rero wongere kumva gusubira wa munezero, wongere kumva gusubira uhumuye, wongere kumva gusubira utekanye. Yaravuze ngo duhumure, ngo tunezerwe, ngo tugire amahoro, ngo mw'isi turi n'amarushwa. Icyo nicyo ndamukundira. Arabizi ko ubabaye, arabizi ko umubiri ukugora, arabizi ko ubuzima bukugora, arabizi ko isi igoye kubamo kandi kuremereye, ariko aravuga ngo humura, naho mw'isi muri n'amarushwa muhumure, je naranesheje. Kristo yaranesheje rupfu na kuzimu. Kristo yaranesheje ibyo bintu byose wumva bikugoye, ibyo bintu byose wumva umengo ntibigaragara, ntibiboneka, ariko jewe ndiko ndakubwira ngo uhumure, kubera ko niwe yadutanguriye, yatubanjirije imbere, hanyuma aremera aravyikorera, hanyuma aremera vyose abigwiza n'ubusa, kugira ngo jewe nawe tubeho twishimye, kugira ngo jewe nawe tubeho twidegemvya, kugira ngo jewe nawe tubeho mu munezero. Uno musi nje kubwira ngo humura, muntu uri kuranyumviriza, humura, muntu uri kuraca mu bihe bigoye, humura, muntu ubona umenga isi ntiriko iragutahura, humura, muntu ubona umenga abantu ntibariko baragutahura, humura nyabuna, muntu wumva uri mu bintu bisobanye, humura. Kristo yaranesheje, nukuri yaranesheje, ibyawe byose yarabibambye ku musaraba, kandi muwe yacunguye nawe urimwo, mu bamuzanye nawe urimwo, kandi ibyawe arabizi, kandi ibyawe nta na kimwe kimusoba. Uhumure cane, naho abantu bose twokuvako, naho abantu bose boguha kato, nagira ndakubwira ngo humura. Kristo ntaziye kuguheba, Kristo ntaziye kuba kure yawe, arahari kandi arahari. Uhumure. Niba uri mu mubabaro, uwo mubabaro ni uw'igihe gito, ntabwo wogeranywa n'umunezero tuzogira nitwamara kugerayo, nitwamara kuba kuri ya ngoma. Tuzoba kuri ya ngoma, tuzoba kuri ya ngoma, imibabaro ishize, tuzoba kuri ya ngoma. Rero imbere yuko dushikayo, imbere yuko tuja kuba kuri ya ngoma, nanje kubwira ngo humura, Kristo yaranesheje, kandi humura, data ari kumwe nawe, humura, ntabwo uri wenyene, humura, uwo mubabaro uzowibagira, humura, uwo mubabaro uzorengana, humura, nawe uzokwishima, humura, nawe uzomubona, humura, nawe urumuraganwa na Kristo mu bwami bw'Imana. Shalom, amahoro y'Imana aganze imitima yacu twese. Amen.